Yesu ashimwe. Dusangire aya majambo dusanga mu gitabo c'Imigani igice ca 15 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 4 haravuga ngo ukwishura kwiyoroheje guhamika uburake, ariko ijambo ribabaza rivyura ishavu. Ururimi rw'abanyabwenge rutonyanga ubwenge bubereye, ariko akanwa k'ibipfu gasuka ubupfu. Inyunga z'Uhoraho ziri ahantu hose, zitegereza ababi n'abeza. Ururimi rwiza ni igiti c'ubugingo, ariko urugoreka nakavuna mutima. Dusangira ijambo rivuga ngo ivyo tuvuga biragira ingaruka. Igihe cyose uzovuga uri kumwe n'umuntu, uzumenye yuko ivyo uvuga bimugira kwingaruka. Uvuze bibi bizomugira kwingaruka mbi, uvuze byiza bizomugira kwingaruka nziza. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ururimi rw'abanyabwenge rutonyanga ubwenge bubereye. Bisigura ngo ntushobora kuvuga ibintu byiza utari umunyabwenge. Rero iyo tuvuze tuzoze twiyubara amajambo tuvuga. Uyu mwanditsi yaravuze ngo ukwishura kwiyoroheje guhamika uburake. Urumva wishuye wiyoroheje, naho umuntu yoba yakuje ko ababaye birahwamika uburake bwiwe. Ngo ariko ijambo ribabaza rivyura ishavu. Rero ntitukavuga amajambo ababaza kuko aragira ingaruka mbi kuba ariko barayumviriza, kandi ibyo utagomba ko bagukorera nawe ntubigirira abandi. Pawulo yarahanuye ab'Ikolosayi mu gice cya 4 umurongo wa 6 arababwira ngo imvugo zanyu zamana ubuntu bw'Imana zirunzwe umunyu, kugira ngo mumenye uko mwishura umuntu wese. Nitwagira imvugo zirimwo ubuntu bw'Imana tuzomenya uko twishura umuntu wese. Nitwagira imvugo zirunzwe umunyu, no kuvuga imvugo ziryoshe kuko umunyu uryosha ibintu. Abo tuburiko turavugana bazomererwa neza kuko tuzoba tubabwiye ibiryoshe bibafasha. Nuko rero imvugo zacu zamana ubuntu bw'Imana zirunzwe umunyu, niho tuzomenya ico dukwiye kwishura. Yarongeye arahanura Abanyefeso mu gice cya 4 umurongo wa 29 arababwira ngo ntihakagira ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ngo ariko muvuga ijambo ryose ryiza rikwiye gukuza uwuryumva. Nshuti yanje, ibiyago bibi ntibikabe mu kanwa kawe, ariko tuvuge ijambo ryose ryiza umenya ngo rirashobora gukuza uwuryumvise, riragirira ikimazi uwuryumvise. Kandi ndabibutse yuko amajambo yose tuvuga tuzoyabazwa ku munsi w'amateka. Wiyubare rero mu byo uvuga. Amajambo tuvuga niyo azotuma dutsinda canke dutsindwa. Wiyubare ntuzotsindwe n'urubanza kubw'amajambo. Rero uku kwezi turagusozereye, tugira twinjire mu kwezi gushasha. Ndakwifuriza kuzorondera kuvuga ijambo ryiza ryose rikuza uwuryumva. Yesu abahezagire.